ndaje kandi ubu numva nanje ko twafatanye n'Imana sawa sawa. Acambwira amasezerano yasezeraniye Imana, acambwira ati jewe narabwiye Imana nkiri iyo nyene, ndayibwira ati Imana niwampuza n'umugore wanje n'abana na mama wanje mama wiwe, jewe icambere nzokubakira urusengero. Ikigira kabiri urumva nzokuvuga imbere y'ikoraniro ry'abantu bose, ico nzoba ndi cyose nzokwamamaza. Ivy'ibikorane yaje yabipanze akiriyo, ati jewe uko Imana sinzi uko bizogenda, ntiyarazi nivyo. Hariho umuntu yamusanze mu ipori aramuvugishwa ko ngo azoba umukuru w'igihugu, mugabo ntiyaje yemformye servo ngo azoba umukuru w'igihugu, ariko yaravuga ati uko nzoba ndi kose jewe sinzobura bonegeranya tuze turasenga, tuze turagira ibikorane. Abo bavanye mu ishamba bobo bavayo mu misi ya nyuma nyene barasenze birakomera nyene, nawe nyene yamaze kumva ari karakura mu mpemu, baragira n'ijya korale bakaza basenga. Hanyuma cara n'abasaba ngo babe demobilize babandanye muri korale basenga Imana. Hanyuma rero cara babwira yuko imisi yose kuwa kane bazoza barisonzesha basenga Imana. Urumva cyaba ari igikorane twarasenga nyene tukagira igikorane. Hanyuma rero niho amaze gushika yibutse bwa buhanuzi, aravuga ati Imana ibikaramuka bibaye ico nzokora nzokwama rimwe mu mwaka, igihe cyose turangije umwaka kuri hajya dushitse ku mwaka wa itariki ya investiture umwaka uheze, nzokwama ngira igikorane ndagushimire. Hanyuma bijya byo gusenga turangije umwaka civile nyene nibyo twongeyeko. Rero tuzatubona birabaye, niho rero bijya bikorane twaza turabikora. Jewe rero ndanatinya, ndamubwira nti inshuti yanje kubisezerana ni kimwe, ariko kuzobikora jewe numva ndamubwira nti burya igikorane kirazimbye, amahera y'igikorane ntayo tuzoronka. Acarambwira ngo iyo Mana tuzoba dushima niyananirwa no kuduha amahera yo gukora igikorane izoba atariyo. mba ndatsinzwe. Hanyuma niko rero ko mwabonye twabandanije tubikora. Hanyuma rero turongera turumvikana, amaze gushika urumva ko twese twari twarakijijwe, turumvikana yuko tuzoza tuganira. Imana yari yaranyigishije ku ijambo riri muri Matayo 18 umurongo wa 19 rivuga ngo kandi ndababwira ukuri yuko babiri nibahuriza inama mu isi gusaba ikintu cyose data wo mu ijuru azokibakorera. Imana yari yaranyigishije kuri iryo jambo, jewe ikinyigisha ku mugabo n'umugore. Umugabo n'umugore nimba babiri, jewe n'umumama duhuriye ku rusengero canke jewe n'uwo tuvukana canke n'uwundi wari we wese, twoja ahantu tugahuza umutima n'inama tugasaba ikintu data wo mu ijuru akagikora, mbega ku mugabo n'umugore nivyorushiriza gukoreka? Sanga nivyo. Umugabo n'umugore bicaye ahantu bakavugana ibintu bakabivugana, hanyuma bagahuza umutima n'inama bagasenga, ndabona yuko Imana ibikora. Hanyuma rero nca ndabimubwira, ndavuga nti nanje ico ndagusabye rero tuzoze turasengera hamwe, tuzoze turafata umwanya dusengera hamwe, kandi nituze tugira igikorwa na kimwe, nituze tugira umugambi n'umwe tudasengeye hamwe. Arabinyemerera yuko tuzoza turabikora. Hanyuma ico kintu nagira ngo tugisangire na mwebwe abubatse, ndababwira ukuntu cyatugiriye kimaze. Rero duca turafata umugambi. Umwaka uheze imisi yose muri janvier mu ntango mu misi 10 ya mbere kiretse twabuze umwanya, ntitwashika rodisi kiretse twabuze umwanya, twaba twapanze umwanya tuzokwicara turi 2, tukicara tukabanza tukaganira ubwa mbere, tukavugana ibyagenze neza n'ibitagenze neza muri couple no mu muryango muri rusange. Hanyuma wari umwanya tuvugana, umwe wese akavuga aho yoba yarakoshereje uwundi yakoshereje uwundi,
tugasabana imbabazi imbere yuko twinjiramo donke tubandanye uwundi mwaka mushasha. Hari n'igihe byadushobokera tukabikora muri Desembre tugira turangize umwaka. Hanyuma ivyo bihe nagira ndababwire ko byatubereye ivy'ikimazi. Twaricara rero tukavugana, aho navuga nti birashoboka ko zishobora kubana zidakubitana amahembe. Nagira ndababwire ngo twicaye turiko turavugana ukuntu umwaka wagenze, by'ukuri kuva ashitse jewe nari narigiriye imigabo mu mutima wanje, jewe kubinyerekeye ndavuga ngo ndafata ndigira imigabo, ndavuga nti nk'umumama mu muryango, nk'umukenyezi, ndavuga ngo sinzokwigera mba inyanduruko y'amatati, sinze nigere mba inyanduruko y'amatati. Hanyuma nca ndavuga nti nzokonjigira ivuga kwihangana, kuko hashobora kuza ibituma negerezwa kwihangana. Jewe ndashobora kuba nigira iyo migabo yo kutaba inyanduruko y'amatata, ariko kumbura amatata akaza, ndavuga nti nzoca nkonjigira ivuga kwihangana, nihangane, nongere nihangane, nsubire nihangane naho hoza iki. Mwari muzi rero mu buzima bwa couple, wewe ni wirabe, wewe ni wirabe, ureke kuraba uwo mwubakanye, kuko akenshi ucuraba ngo nanje ndarindiriye ko ansaba imbabazi, nanje ndarindiriye ko agira uko nakuriya. Jewe naravuze nti jewe kubinyerekeye ndigiriye imigabo kutaba inyanduruko y'amatati, kutabuwuzana ishavu, kutabuwuzana induru, ndigiriye imigabo. Imana yaramfashije, kandi naho haba akantu tutumvikanye ko jewe nabo wa mbere wo guseda, nkaca nseda kuko nigiriye imigabo yo kwihangana, nkaca numva nyene ndaretse, nkavuga nti reka ndabiha umwanya, ibiko ntabitahuye canke ndiko nanje ndamubwira ntabitahure, kumbura azobitahure ejo. Ico nahungiramo naca nja gusenga, nkavuga nibi bintu ko tutavyumvikanyeko, nkaca nja gusenga, jewe navyumva ku Mana, ndagusabye umutahuze, mugabo nkevita yuko ndema ishavu muri jewe, kubera navuze ngo sinzoba inyanduruko y'amatati, kubera naretse kuba inyanduruko y'amatati. Ndakurahiye ntaco twigeze dupfa. Hari igihe usanga bituvuye ko bakenyezi, nivyo canke sivyo? Hari igihe usanga bituvuyeko. Hanyuma ikindi cyantuma mfata niyo migambi, burya n'umuntu atakunda gushavura, adashavura ngo ashavuzwe umwe agumya ishavu ngo yanke kuvuga ngo yashavuye ibiki. Murazi hariho abantu babuda, muga kenshi nakunze kubibona ku ba mama, sinzi ko mbesha. Abapapa barabuda, mbega abapapa barabuda, bon sinabizi, ngira nuko nigeze ndabibona aho nari imperereye. Ariko akenshi nagoma numva n'intahe canke aha twakira amakouple tubafasha, nakunze kumva abamama ugasanga nibo babuda imisi ngaho igahera, we yari umuntu adashavura. Nico gituma je nigiriye imigabo, kandi yasanze na jewe ntagishavura kubera ubwa mbere kera narashavura. Ariko ndasenga Imana vraiment irankiza ishavu, irankiza rya shavu ryatuma umukozi amena ikirahure, ni urakiriha ubu nyene urakiriha, erega rya riba rishavu, ni waba ukirihisha ikirahure riba rishavu. Rero nabijya byo gukankama kenshi riba rishavu, ariko yasanze n'ukuri narasenze Imana, ishavu muri jewe ryaraheze. Hamaca nigira iyo migabo, duca tubana amahoro, twabanye amahoro vy'ukuri. Muri ivyo bihe rero twicara ngo tuganire, tugiye kuganira n'ukuri twarasubira inyuma tukavugana nkamubwira nti by'ukuri ahantu hose noba naragushavuje, umbabarire. Mugabo subiye inyuma nkaraba nkasanga ntaho mbona, ntaho nibuka jewe, ariko nkamubwira ntishobora kuba ntavyibuka canke nkaba naragushavuje jewe ntabizi, umbabarire. Akambwira ati ka ntabyo nibuka by'ukuri, nanje nkasanga ntiyigeze ambabaza. Rero nagira ndababwire ko bishoboka, hemwe birashoboka cyane cyane Yesu ariwe duhanze amaso, Yesu ariwe twubakiyeko. Birashoboka yuko zibana zidakubitana amahembe, birashoboka yuko twubaka urugo
mudacinyana inkokora. Birashoboka yuko mumara umwaka atawuravye muri nord uwundi ngo arabe muri sud. Birashoboka hemu, birashoboka kuko twebwe byarashobotse by'ukuri. Aha rero burya yagiye gupfa turi mu migambi rero ati ubu rero tugiye kuryoherwa rero vya vrai kubera tugiye kuruhuka. Uruhuke bya bikorwa, nanje nduhuke bya bikorwa nubwo mfise ibikorwa by'Imana nkora, mugabo tuzoronka akaryo ko kuruhuka rero bya sawa sawa. Yari yo migambi acaja kuruhuka pour dobo, nanje nzomusangayo nduhuke nihagera. Yesu ashimwe. Iyindi migambi twari twigiriye nka couple, twari twigiriye iyo migambi yo guca tuvugana. Nka serugo yarambwira les projets z'umuryango, akambwira ati jya je nariyumviriye ko twokora ibi na biriya na biriya. Hanyuma uwo mwanya wari umwanya yuko duca dufatana amaboko mu gusenga, tugaca rero rya jambo ngo babiri nibahuriza inama mu isi gusaba ikintu cyose data wo mwijura azokibakorera. Twabanza kubidiskitako iyo migambi ambwiye, tukabivugana ko tukumva ko duhuje umutima nini. Akambaza ngo none uwo mugambi ubona ari sawa two utangura? Nkamubwira ego. Ari uwo mbona ngize amakenga, nkamubwira nje ngize amakenga kubera iki niki. Hanyuma hari gihe yambwira toreka tubanze tuwureke, cyangwa akambwira to yareka tuwugire. Nkamubwira ati ibi tudahuje umutima n'inama tureke tuzobisengera ubutaha, ariko ibi duhuje umutima n'inama tubisengera, tugafatana amaboko tugasenga Imana. Abantu muri ko mufise abakobwa, mufise abasore buca muramura, biraryoshe cyane bagiye kubaka bazi bakijijwe bakamenya ko bazosengera hamwe. Biraryoshe cyane, birafasha. Tugaca dufatana amaboko, hanyuma kubera indani mu mitima yacu twagihurijeko, tugaca duhagarara no muri rya jambo riri muri Imigani 16:3 havuga ngo ureme kuhoraho ibikorwa byawe niho imigabo yawe izokomera. Ayo majambo abiri tukayahagararamo, reka tubiremeke uhoraho niho imigabo yacu izokomera. Tugaca dusengera hamwe tukabiremeka uhoraho. Iyo migambi yose nagiye ndabona igenda neza, ibintu bikagenda neza. Yesu ashimwe. Haleluya. Hanyuma iyindi migambi twigiriye, twarumvikanye yuko dutegerezwa kuganiriza abana. Turavugana tuti burya urugo serega simwebwe gusa. Hari igihe muzoje mu mpemu muri babiri ngo muzoja mu ijuru rya kangahe babakorore, abana babakorore, abakozi babakorore. Kubera iki? Burya umuryango simwebwe gusa, umuryango ni ensemble yabajya bose bari mu rugo, abana bawe, abureze n'abakozi. Burya bose bagize urugo. Burya birasaba hamwe no kubana amahoro hagati yacu twebwe ubwacu, birasaba yuko n'imigenderanire hagati yacu n'abana nabo tureze n'abakozi igenda neza. Nico gituma Paulo yandikiye abanyefeso arababwira kuri ijya mibano yo mu rugo, aravuga umugabo n'umugore, aravuga ukuntu abana bategerezwa kuba imbere y'abavyeyi, nuko abavyeyi bategerezwa kubera abana, n'abakozi yaravuze no kubashumba. Byose yarabivuze ko bisigura ngo twese mu rugo dutegerezwa kubana amahoro. Turavugana rero yuko tuzoza turaganira n'abana kugira ngo ntihabe distance nini. Mwari muzi yuko hariho abana hagati y'abana n'abavyeyi hariho distance nini, umwana aravye abavyeyi umengo ntabahambya kubera iki? Muriyo abavyeyi muri sherishushu nibyo ni sawa, murumvikana murawuje umutima nini, mugabana bakababona muri kure kubugira babashikire, nivyo muricarana ku meza mukagira mugaba bakababona muri kure. Hanyuma turavugana yuko tuzobegeza hafi muri ubwo buryo bwo kuza turabaganiriza. Noneho tweho twubatse, hari abana b'imfuvyi yasanze nyene tubana, ashitse twongera ko abandi mu wacu. Urumva twari benshi, nabajya bose babaririmbye bakomeza gusenga bose babi wacu. Nukuri hari ahantu hasaba umuntu yize yakonje inzira ivuga kwihangana. Ariho umumama w'umuprotokole dukorana, niwe yamyambwira umuntu biheze, ariko arambwira ati jewe narakwiyumviye
mwiyumvira ukuntu uba muri bajya abantu uyu mumama azoshobora aba bantu azobabamwo bizohava bimutsitaza ariko nta numwe twapfuye ikintu numwe. Imana yarantabaye umwe wese azaragenda aja mu vy'uwundi agenda uwundi agenda, turatinda dusigara twe nawe n'abana batoya b'abanyeshure tureze, abandi bose baraja mu buzima bw'iwabo. Ariko na n'uyu munsi turamahoro, tubanya amahoro, nta muntu twagize ico dupfa, ndabishimira Imana. Mugabo natunzwe na ryarivuga yego, kandi burya twese tugiye imigabo yo gukonjiga iryo rivuga mu miryango ntabyo twopfa, sivyo gahemu. Hanyuma abana tujya imigabo yo kuza turabaganiriza, rero tuca tutangura kuza turabikora, twaragira umwanya wo kuganira n'abana. Aho hoho twebwe twaganiriye, inyuma zaho twaba tuzi ko tuganiriza abana nabo. Hanyuma iyindi principe, iyindi migabo twari twigiriye yari yuko tudashobora kujya ku meza abana tutajyanye. Nubona ko bari benshi, twaraja ku meza bashobora gukwigwa ku meza bagakwigwaho, mugabo abandi bagaca bagandagaza tuto turu y'imeza, mugabo twese tukabona ko turi hamwe turi ku meza. Bimwe monsieur madame mushobora kuba hano mubigira mu mbara senda bavuze, ukazibona monsieur madame bafasha dusorori twabo cyangwa dusahani twabo hariya kukababaraza mu busheri bwa ngizi ko mwamugiye gutamikana. Burya mwari muzi yuko kwicarana ku meza harimwo ubufatanye, hagati yanyu n'abana. Muraronka karyo ko kuganira hagati yanyu. Mushaka kuba mudafise imeza nini, abashoboye kuja ko bakajya ko, abandi bakajya aho hafi, mugabo ntibaje kure, mugabo tukaguma hamwe. Yari umuntu wewe ntitwashobora no kugurura amasorori atabonye ko bose baje, akabaza nakana wari kwanza kugurura amasorori bose bataraza niye discipline. Nuwari karigana banza hagarike aze tuje ku meza, umwanya wo kuja ku meza ni ku meza, umwanya wo kwiga muce mugenda mwige. Akabanza kababona bose, hanyuma tukabona gufungura. Ivyo navyo byaradufashije kubana twebwe ubwacu ari amahoro, ariko n'abana bakaba hafi yacu. Kandi uko abana babaye hafi yacu barabona n'ukuntu tubanye, imere tuba dufise turi ku meza aho muri salon turiko turaganira, barabona imere dufise ku buryo twaza twumva abana bariko barasenga, barya twasohoye bajya tureze turamaze gusohora abatari bake, bariko baravuga ngo Mana ngo icoma tukagira urugo nk'ugwa mama na papa, bavuga twebwe. Urumva ko byari iteka, nukubera baratubona uko tubayeho. Nibigeze babona dusutuye umunwa muri saro, nibigeze bumva ndamwishura nabi, nibigeze bumva na wankankamira turiko turahana amajambo, navyo bigeze. Kandi niko aba ari ukwiyorobeka. Hanyuma abo dukorana akenshi mu gatondo bajya ba mama wasanga dukorana, aba protocole canka muri intendance mu gatondo, baza mu gatondo kugira ngo ndabaha ibikogwa vy'umunsi uko bimeze. Hari ahantu rero mvuye muri chambre nagenda nkaca ndabasanga. Hama rero kumbe igihe cyose barambona, urumva nava muri chambre bo bamaze gushika. Hanyuma urumva baranyobserva imere ya mbere nzanye mvuye mu cyumba. Mu nyuma niho bambwira yuko bagumye baraba imere sohokana mvuye mu cyumba, ngo nibigeze bambona mvayo donke nsutuye umunwa bime kumbe mwaranyihweza, kumbe mwarandaba. Urumve umugabo n'umugore baza baje kudushingira intahe, bavuga yuko yaciye agenda nawe aravyiga, aravuga wewe yahora yumva imisi yose azinduka ashavuye mu gatondo, yishura nabi, abakozi ababwira nabi ibiki. Je urumva narasohoka nkagenda nkabagwa ko aho bicaye bandindiriye, nkashika ntwenga ndabaramutsa, ndababaza amakuru nyene uko bimeze. Rero mu nyuma niho bashingiye intahe. Rero hariho akantu nakunze kubwira amakouple. Nagiye gusanga burya iyo tujyamye twa dusa n'abahwereye, kandi burya umwe arara mu vyiwe uwundi akarara mu vyiwe, nibyo hariho umwe agendererwa mu buryo ubu,
uwundi akaba ari karakubitwa imyuka mibi yamuteye mukarariyo umwe wese mu vyiwe. Twebwe rero twari dufise principe ivuga ngo kandi yadufashije. Icambere mu gatondo bona hari igihe namutanga kuvyuka nkagenda nkasenga iyo mugabo dukutanya amaso mu yandi hajya mu gatondo. Ikintu ca mbere yari kuramukanya. Yesu ashimwe. Kuramukanya ko hagiye abantu bazinduka bavunduruka umwe iyo Yesu ashimwe. Mwari muzi yuko tuvuganye Yesu ashimwe hajya iyo turyamye umuntu wese avyutse haba hari silence y'umwanya muremure. Mwari muzi umuntu ari muri silence y'umwanya muremure ucumenga arashavuye sivyo? Ucumenga arashavuye. Hagera umuntu avyutse avyuka umenga sutuye umunwa umenga arashavuye. Mugabo urumva turabanye mu maso ubwa mbere twaca dutwenga tukavuga Yesu ashimwe undi Yesu ashimwe. Ikigira kabiri nukuri kandi nasanze ari logique kumubaza wewe waraye gute. Erega nubuze uko yaraye. Waraye gute? Agacambwira naraye neza, nanje nkamubwira naraye neza canke twaraye turose uzi n'amakuru. Jewe narose ibi nibi, ubundi nawe jewe vyagenzwe, jewe nagenderewe n'ibintu bibishe biki nibiki. Tugaca tuvuga nuko okay. Umuntu wese rero agaca hari igihe twaza kuvugana no gusenga twanahejeje ugaza usanga rero ivyo birakufye ca gisilence cyari hagati yacu. Ariko nanyanda kubwira uvuye mu cyumba mutavuze ugasohoka yewe umukozi arashaka kukuraba akiruka canke nawe nyine ugasanga warandamutse kubera ntawe mwavuganye. Banza muvugane na wa wundi hariya mu cyumba. Banza muvugane na wa wundi hariya mu cyumba muvugane mubazanya amakuru hanyuma nyene muce muja mu vyanyu mugabo mwabazanije amakuru hanyuma nakakandi nyene karyoshe vraiment mudakwiye kwibagira. Dutandukanya agiye ku kazi ngiye ku kazi nukuri sinigeze numva no kwibagira kumubwira. Akenshi jewe naragenda muri prière matinale nkagenda mu gatondo mugabo nasiga ndamusezeye nkamubwira ngo uze kugira akazi keza nanje ndagiye mu masengesho yo mu gatondo uze kugira ibikorwa vyiza ari udugira urugendo rwiza. Hari n'igihe numva ndongowe kumusengera nkamurambika kw'ikiganza akagenda. Hari igihe bafise inama ikomeye nkamurambika kw'ibiganza nkagenda mugabo twarasezerana amahoro. Apana byo kwiruka umwe ku kazi undi hariya musezera mubwira utakazi keza sa nibyo. Ikindi naco nutuntu duto je niko nivugira utuntu duto mwijoro niho twarara tuvuganye programme tutagize itiro ryinshi twabivugana mwijoro tukavugana. We niwe yatangura kumbwira akambwira ejo burya nzo afise amanama kuva mu gatondo uku ejo mfise conseil des ministres ejo nzoduga ibintu vya gutyo muri rusanga akambwira muri rusange nanje nkaca ndamubwira jewe ejo nzogenda mu masengesho nzokwirirwayo ngaruka isahizi nizi gutyo tukavugana programme. Hanyuma ku murango nabanzi ngo ari muri ibi nawe akamenya ngo ndi muri ibi nasenga nkamusengera nk'uri muri ibi nawe yasenga akansengera nk'uri mu bikorwa ibi. Rero harabubakanye batazi kuvugana programme ya lendemain ariko kandi biba bikenewe kugira ngo umenye ari mubiki. Ni bimwe havamwo kwikekana hakaba kwikeka. Urumva ni wamubwiye ibyo uzoba urimo yatevye. Urumva none ngiye kwirirwa mu masengesho mvayo 12 zo ku mugoroba yatashe kumbure saa 8 yambuze saa 9 sangapi. Urumva sinavuze none mwumva yobura kubaza ngo ndi cyangwa amatelefone acaguma cyana uri hehe ariko namubwiye ko ndi mu masengesho ntiyirirwa arandondera arindira za saa 12 nkataha. Nanje ndamenya ngo kumbura uwo munsi nabaye muhira midi nkamenya ngo conseil des ministres hera 14h hera 16h sindamurindira.